Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye ikaze nshuti munywanyi wacu kandi ndakubwira ukuri amakuru akomeye cane hejeje kudushikira. Nyuma y'ibihejeje imisi itari mike y'ibivurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi ibintu vyaba bisubiye kuyangara cane. Amakuru akomeye cane hejeje kudushikirana amakuru avurwa ku muhisi Petero Nkurunziza, amakuru agaruka ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, n'amakuru avurwa ku mumenyesha makuru Bob Rugarika, n'ayandi makuru akomeye cane avurwa ku wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Amakuru akomeye cane hejeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba, intwaro mbi ntiramo. Amakuru ateye ubwoba hejeje kudushikira araza kwibanda ku ngingo nkuru tugira tuze kubashitsako. Reka rero nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV, werereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu werereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cane adushikiye. Reka nsubire rero ndagukengurukire cane nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu. Ndagukengurukiye cyane kuri wewe waje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba no kumusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha makuru umuhinga akorera nga mu gihugu ca ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma y'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose rero birahijije gutera ubwoba. Kuri ubu ngubu rero ubwoba n'igishika vyose ni vyose na cane ko bica biboneka yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye guhura n'akaga gakomeye cane. Gushika ubu rero ibihejeje kudushikira bica bigaragaza yuko kuri ubu ngubu woze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Guillaume Bunyoni yoba azira ivy'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Gushika ubu rero General Guillaume Bunyoni biravurwa yuko yoba arengana mu nyuma zuko woba yarakoze iribara wenyene yamara yoba yidegembya mu gihugu c'u Burundi. Turaza rero kubigaruka ko mu buryo bw'idonido, turaza kugaruka mu kiganiro n'umumenyesha makuru wacu Bob Rugarika nyuma yuko hari amakuru akomeye cane yejeje kudushikira ni wenyene azi ibijanye n'ibiriko birabanga mu gihugu ca ciza c'u Burundi, nyuma yuko no mu gihe yohamagarwa yiteguriye gusigurira abene igihugu ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene ibiriko biramushikira vyoba ari kuzihemvo. Reka rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cane. Ndabibutse yuko amakuru akomeye cane yeje kudushikira umusirikari yagandaguye umuhisi Petero Nkurunziza yoba yaramuhaye isomo yamenyekanye nyuma yuko yoba ariko arakorana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye Ndayibana. Nivyo rero biriko birakwegera umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye. Rero turaza no kugaruka ku makuru akomeye cane yeje kudushikira avurwa hakurya ha muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nyuma yuko ibiriko birabanaho nyene ari akamaramaza na cane ko abasirikari b'u Burundi batari bakeyi bahejeje kugandagurirwa ku rubuga rw'intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Turaza kugaruka rero ku makuru ateye ubwoba ahejeje gushikirizwa n'umwe mu bari mu myiyamamazo yo kuba umukuru w'igihugu muri ico gihugu nyene, agashikiriza rero amajambo akomeye cane y'agacamutwe nyuma yuko igisirikare cacu nyene kiri muri ico gihugu. Reka rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cane yejeje kudushikira ibijanye n'ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi birateye ubwoba. Ndabibutse yuko waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi yagirwe no kuba bivurwa yuko yama avugana n'umumenyesha makuru Bob Rugarika. Ibi vyose rero bikaboneka yuko General Alain Guillaume Bunyoni mu gihe yabona yuko agiye gutabwa mu mvuto yaciye arongika amakete ateye ubwoba, amareresi n'ibindi bitandukanye vya bigaragaza ibijanye n'umugambo ukomeye cyane wari wateguwe wo kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi vyose rero umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba bigaruka ko ute. Biraboneka yuko rero leta mbi kandi leta yitavyeyi gushika ubu ngubu yoba igiye gukurwa ko na cane ko ibiriko biraboneka nga mu gihugu cacu Burundi muri politike y'igihugu cacu ciza c'u Burundi harimwo igipfungu cishi cane. Ibi rero bishikirizwa na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politiki bafise ibimenyetso. Kuri ubu ngubu rero boba abahinga mu bijanye no kuvyemeza. Rero ibi vyose biriko birashika nga mu gihugu cacu Burundi ni munyemerere vyose tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Turaza kubashikiriza amakuru akomeye cyane ajanye n'amakete yarungikiwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye Ndayuwa mu gihe kuri ubu ngubu rero
ndabibutse yuko na leta y'u Burundi yasubiriye gufata amamiliyoni n'amamiliyoni y'inguzanyo. Ibi vyose rero ikaba iriko irabifata aya madeni, bikavurwa yuko yoba ari avuza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ni gute leta y'u Burundi mu gihe hajeje imisi itari mike yihibonekeza ibintu bijanye nuko ubutunzi bw'ibanki nkuru y'igihugu bwa bugeze aho umwasi ashaka, ariko gushika ubu ngubu leta y'u Burundi ikaba yisubiriye gufata ideni ry'amafaranga atagira uko angana. Na makuru rero mu buryo bw'idonido tugira ngo tuze kugaruka ko yose bikaba mu nyuma zuko gushika ubu ngubu ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bumumereye nabi cane, na cane ko bivurwa yuko izo miliyoni zafashwe gushika ubu ngubu zoba zigiye gukoreshwa muri ico gikorwa. Reka rero tuze kubibasigurira mu buryo bw'idonido, ndababwira ukuri amakuru akomeye cane ariko aravurwa ngaha mu gihugu cacu Burundi arateye ubwoba. Reka rero dutangurire kubijanye n'ivyibonekeje ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uwo kibaza ati nizemvo ziriko ziratuma ibi vyose bihejeje imyaka ishika 3 vyo bibandanya bigaruka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Vyose rero bitanguye gushirwa ahabona nyuma yuko biriko biraba mu gihugu c'u Burundi umugambi ukomeye cane wo gukurako intwaro y'agahotoro, intwaro y'umukazo woba ugira utangure mu gihugu c'u Burundi. Rero hariko haribonekezamwo ibintu bikomeye cane, abene igihugu gushika ubu ngubu ntibararaba neza kandi bamenyeshwe ibijanye n'ibiriko birakorerwa muri leta ya Gitega. Ibiriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi n'ibintu biteye ubwoba, ariko nanone tugira ngo vyose tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cane adushikiye kuri ubu. Rero reka dutangurire kuri iyi nkuru. Perezida Nkurunziza yishwe n'ishano yahawe na bamwe mu bari bafatikanije kurongora igihugu c'u Burundi. Na nivyo rero biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uwahaye umuhisi Petero Nkurunziza ishano niwe yoba yarihaye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Rero ivyo mu nyuma zuko Bob Rugurika avuga yuko ibipimo vyakozwe n'abaganga ba Nkurunziza vyerekanye ko atangwara ya coronavirus yari afise. Avuga yuko abagendanye n'abagenzi biwe batigeze bahabwa uruhusha rwo kubona ikiziga c'umukuru w'igihugu ngo bamusezere. Avuga yuko atabipimo vyo kuraba icyamwishe nanone vyigeze bikorwa. Ivyo vyose rero birafise kandi bifise aho bihuriye n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, na cane ko bica biboneka yuko ari vyo vyoba bikwegera akararambaraye waze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi rero bigaragaye nyuma yuko General Alain Guillaume Bunyoni akatiwe canke asabiwe kuba yopfungwa ubuzima bwiwe bwose, ariko nanone nyuma yuko na leta y'u Burundi yamwagirije ivyaha bitandukanye turuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cane. Urubanza rwiwe rwakorewe mu mpisho, vyose rero tukaba tugira ngo tubishire ahagaragara. Abene igihugu barakeneye kumenya amakuru atandukanye yaranze uru rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni n'amakuru atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ajanye kubijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi bitandukanye biba biriko biraboneka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bob Rugurika ntiyashimye kuvuga uwagandaguye Perezida Nkurunziza, ariko asaba Perezida Evariste Ndayishimiye gushira abona icishe Nkurunziza. Bob Rugurika nanone yibutsa ko umukuru w'igihugu atari umuntu asanzwe, ko apfuye hategerezwa gukora kandi hagakorwa amatoza kucamuhitanye kandi akabwirwa abene igihugu. Ibi vyose rero biriko birabonekana niko leta ya Gitega iriko irashima kuguma mu gace rero kubijanye n'ibiriko birashikiranye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Iri rero vyama biboneka ngaha mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko n'ikiziga c'umuhisi Petero Nkurunziza batashimye kugira abo bacerekana cane n'abahora ari ababanyi biwe. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arafise uburenganzira bukomeye cane n'inguvu zo guhagarika ibi vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Rugurika rero avuga yuko abishe Nkurunziza bari bateguye kubeshera bamwe bamugendanira bo mu bwoko bw'abatutsi. Yibukije nanone ko Nkurunziza apfuye haciye hakwiragiza ibihuha vy'abashaka kubeshera bamwe mu bagendanyi biwe. Umugambi rero wari uwo kubafata ko bavyagerezwa, ariko gushika ubu ukuri guhari nuko Bob Rugurika wenyene avuga yuko ivyo vyatumye Nkurunziza yicwa ari ububeshi nanone budasanzwe yari yahaye azogumana amaze kuva ku butegetsi. Bob Rugurika ntiyatanze idonido ry'amatohoza, asaba leta y'u Burundi gushira ahabona ibijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Bidakozwe rero Bob Rugurika avuga yuko iradiyo ya RPA ijwi ry'abanyagihugu yiteguriye gushira ivyemezo vyerekana abamwishe. Iyo dosiye rero akaba ariyo tugira ngo rero tugaruke ko ngaha kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya makuru akomeye cyane duhejeje kuronka n'amakuru ateye ubwoba avuga ku bijanye n'uru rupfu rw'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Ibi vyose rero byo bifise aho bihuriye n'ibijanye n'ibiriko biraboneka muri leta ya Gitega gushika aka kanya. Wo kibaza ati nibiki biriko biraba mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko ibi vyose vyari bihejeje imyaka
igira itatu gushika ubu ngubu bikaba biganuwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyo rero dosiye iri mu bipfunze General Alenguiyome Bunyoni waze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bimenyeshwa yuko rero Bob Rugurika yemeza yuko igandagurwa rya Perezida Petero Nkurunziza kuri ubu ngubu ryacishijwemwo abategetsi batandukanye b'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Rugurika aremeza ko hariho abategetsi babandanya gusaba ko kandi bagasaba ko ukuri kuja ahabona. Aremeza yuko General Alenguiyome Bunyoni ari mu bagumye basaba ko ukuri kuja ahagaragara. Rugurika avuga yuko ivyo birimwo ivyatumye Evariste Ndayishimiye abogoza waze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndabibutse yuko General Alenguiyome Bunyoni yahora ari Somambike nk'umuhisi Petero Nkurunziza na cane ko nyene nawe yari bwategerezwe gusubirira uwo muhisi Petero Nkurunziza. Ibi vyose rero biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi birimwo igipfungu cishi cane na cane ko leta ya Gitega yo nyene idashaka gushira ahagaragara ukuri, iriko iraguma ihumya abene gihugu amaso na cane ko idakeneye yuko abene gihugu bamenya ibijanye n'ibiriko birakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nayo se ayandi makuru ajanye no kurungeka abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo vyose rero birafise aho bihuriye n'ibiriko birakwegera umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye. Reka tubandanye rero. Bob Rugurika avuga ko kandi ico kibazo kiri mu binyegezwa kandi vyabaye mu rubanza rwa General Alenguiyome Bunyoni arivyo vyatumye hanabaho umwanya Bunyoni yaburanishijwe mu mwiherero babanje gusohora abantu bose bariko bitavye urwo rubanza. Bob Rugurika avuga yuko mu ntumbero yo gutera ubwoba abogerageza kubandanya baza nanone kandi babaza ivy'urupfu rwa Petero Nkurunziza hakozwe isaka mu nzu rya Denis Nkurunziza kwa Grace Ndabirabe arongoye inama nshinga mateka no kwa Emmanuel Sinzohagira arongoye inama nkenguzamateka. Biravurwa yuko rero n'umutambukanyi umuhisi Petero Nkurunziza gushika ubu ngubu nawe nyene azi ibijanye n'uwishe canke uwagandaguye umuhisi Petero Nkurunziza na cane ko urupfu rwiwe rwakozwe na bamwe mu begereye ubutegetsi. Amakuru akomeye cane rero bikavurwa yuko impamvu gushika ubu ngubu umutambukanyi umuhisi Petero Nkurunziza adashikiriza ye makuru ariko abariko arabona ibi vyose birashobora kumukwegera akarambaraye. Niki rero kiriko kiratuma gushika ubu ngubu umukuru w'igihugu nyari c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko ariyegereza Nkurunziza. Ido nido rero muri aya makuru akomeye cyane dushimye kwerekana kandi no kwerekeza ku makuru akomeye cyane abariko aravurwa kuri ibi vyose biriko biravurwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kandi ikindi dushimye no gutangariza abene igihugu ibijanye n'ibiriko biravurwa kwaze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Gushika ubu rero turashimye kuvuga ibijanye n'ivyaranze urubanza rwa General Alenguiyome Bunyoni, dushire ukuri ahagaragara ku bijanye n'ibejeje imisi itari mike y'ibivurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabibutse yuko General Alenguiyome Bunyoni yaragiriwe nuko yahora avugana na Bob Rugurika kuva mu mwaka wa 2017 ko yamurungikiye amafaranga yo kurondera abagwanyi. Hari n'ibindi bitandukanye vyavugiwe mu ntayi y'ibanga. General Alenguiyome Bunyoni yisiguye avuga yuko yatanguye kwandikirana na Bob Rugurika ariko aramwibutsa nanone ko amafaranga yamurungikiye yari ayo kumubuza nanone amakuru yo muri CPR nyuma yuko yagirije ubutegetsi bwari bwahaye ko n'igihugu cibanyi yoba yaravuganye na Bob Rugurika. Kuvyagiriwe nanone mu ntayi y'ibanga biravurwa yuko General Alenguiyome Bunyoni yagumye asaba yuko bomuzanira umupfumu bamwagiriza yuko yari yatumye kwica Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose rero vyararanze urubanza rwa General Alenguiyome Bunyoni. Ivyo vyose rero vyamuvuzwe ko biriko mu nyuma zuko muri sentare nanone Bob Rugurika arabibeshuza. Ivyo vyose rero akavurwa yuko nk'akarorero yatanze ari uko atamwanya yibarutse nanone mu mwaka wa 2017 ko Bunyoni yamwandikiye mu mwaka wa 2013 aciye kuri Facebook. Bob Rugurika yibutsa ko kandi nk'umumenyesha makuru asanzwe avugana n'abantu bose kandi mu bategetsi batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi no mu bashiramwe yigenga. Yagize ati Ndayishimiye arabizi vyose ko mvugisha bose nawe nyene turavugana. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi arateye ubwa nyuma yuko tubashikiriza ibijanye n'ibiriko birashikira uwaze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Umwanya ku mwanya murashobora kumviriza yuko yoba afashwe kandi akacaraswa na cane kubivurwa yuko hateguwe operation yo kumugandagura kugira ngo babeshe yuko yoba yagerageje gutoroka ibohero rikuru rya Gitega agaca araraswa. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira biravurwa yuko
General Ngiyumunyoni arashobora kugandagurwa bakazotomora yuko yoba yaratorotse ibohero rikuru rya Gitega agaca aburwa irengero. Hari n'ibindi rero biriko biraboneka nga mu gihugu cacu Burundi na cane cane ko birimwo igipfungu cishi cane. Ubutegetsi bwa Gitega ntibiriko burashima kugira ico bushikiriza kukuri kujanye n'uwo bayiragandaguye umuhisi Petero Nkurunziza. Gushika ubu rero amakuru akomeye cane dufise, amakuru akomeye cyane ahumuriza abene gihugu nyuma yuko turonse amajwi y'ibanga ajanye n'umugambi ukomeye cyane wari wateguwe wo kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Gushika ubu rero uyo musode yari yahawe iyo rendezvous, biravurwa yuko gushika ubu ngubu iyo operation nkuko yari yateguwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yoba azi ivyayo makuru. Biravurwa yuko rero uwo musirikare yahaye isumu umuhisi Petero Nkurunziza yoba ari nawe nyene yoba ariko arakwegera akarambaraye nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu gihe rero Ndayishimiye adashimiye kugira ico atangaza kubijanye n'ivyahitanye umuhisi Petero Nkurunziza na cane cane ko ukuri twaba tugira tugushire ahagaragara, turasavye rero leta ya Gitega ive mu gacereri ibi vyose ibishire ahagaragara, kuko bidatevye turaza gutangaza amazina y'abantu bakomakomeye babonetse muri uyo mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Turaza no kugaruka kubijanye n'ibiriko birakwegera umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye. Ibiriko rero biravurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi na cane cane muri leta ya Gitega ni ibintu biteye ubwoba. Barabeshe ibintu bitandukanye, babesha ibijanye n'urupfu rw'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza, barabeshe ibijanye n'ikiziga ciwe. Ndabibutse yuko batigeze bashima yuko nabahora ari ababanyi biwe bosezera ku muhisi Petero Nkurunziza. Mwariboneye yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uwo afata nk'umuvyeyi wiwe, ariko ibi vyose akabikora nk'ubujanja nkuko nawe nyene n'ubuswayiri yahora abishikiriza. Ibi vyose rero biriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi birafise aho bihuriye n'ibiriko birakwegera umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nayo ayandi makuru akomeye cyane ariko aragaruka ko n'abatari bakenga mu gihugu cacu c'u Burundi na makuru ajanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko ibiriko birakorwa mu ntwaro ye nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye ubwo. Ibiriko biraboneka rero birashobora gukwegera igihugu caciza c'u Burundi n'abarundi muri rusangi. Ibijanye n'ibiriko biraba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo akarambaraye nyuma yuko abasirikare b'u Burundi bamwe batanguje ikiroberi mu mashamba yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, na cane cane ko ibiziga vya bamwe vyatanguye kugaragara. Bamwe rero twatanguye kubona no kuronka amazina yabo, turaza kuyabashikiriza kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero nkuko twebabwiye mu finyo twababwiye yuko Noel Tishani umwe nanone mu bakandida bariko barahiganira nanone intebe y'umukuru w'igihugu muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aho ni muri Kongo biravurwa yuko atangaza ko niyo yotorwa azoha igihugu c'u Rwanda amasaha 48 yo kuba cavuye muri Kongo. Bivanye nanone uko nanone bitabaye ivyo ngo naho ingabo za FARDC ngo zizoca zinjira mu gihugu c'u Rwanda zikagera mu mujyi wa Kigali. Ivyo rero yabitangaje nyuma yuko igihugu muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo abariko barahiganirwa ibijanye n'intebe y'umukuru w'igihugu bariko baritwaza ikibazo byari gihanganishije umwari wa M23 n'igisirikare ca FARDC, na cane cane ko ibi vyose birimwo igipfungo cishi cane. Aba rero b'abakongomani bakabahejeje nabo gushikiriza amajambo akomeye cyane ariyo tugira tuze no kugaruka ko mu buryo bw'idonido bikamunyuma zuko nubwo ibi vyose biriko birashikirizwa. Ibi vyose rero bica biboneka yuko n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba afise uruhara mu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, kuko ntibisiguritse kuba umuntu yoba umuhuza hagati y'abashamiranye ariko agaca arafasha bamwe muri abo bashamiranye. Bikavurwa yuko rero umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene biramushobora kumukwegera akarambaraye, na cane cane yuko ikiwe ari ukuvuga atangiro ubuswayiri bwiwe n'ubujanja bwishi biraca biboneka kandi biraca vyibonekeza yuko birashobora kudukwegera akarambaraye. Reka rero tuze kubigaruka ko mu yandi makuru yacu aza. Reka nsubire ndabukangurukire cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi avurwa ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Reka rero ndabayikaze mu yandi makuru yacu aza. Ndabakengurukire cyane inshuti banywanyi kuri mwahejeje gupyonda ijambo sabone ntimujije kure. Iyi ni Burundi News TV.